Ndabaramukije ndabana ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya kane Ruhuma mwaka wa 2026. Mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu gihugu cose. Ahazoba hakanye gusumba ahandi akaba ari Imwaro no mu Kayanza ari ipima vyo kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo naho haritezwe imvura mu bice vya Bururi, Rumonge, Mwaro, Gitega, Muramvya, Kayanza na Karusi. Haritezwe kandi ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu bice vya Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo no mu bindi bice bisigaye akaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumbana ahandi naho ni mu Cibitoki. Aho ipima vyo kuri degrees Celsius 30. Mu gitondo hakaba hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 9 rirenga igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 24 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwatuguye bwejebu agarukiye hano. Bakoye cyane kuyakurikirana.